Amahoro mwebwe mwese mwahisemwo ibiganiro vya television Isanganiro kaze mu makuru mu rurimi rw'ikirundi tuyahere ku ngingo nkuru ziyagize. Ni nkuru nziza kubakoresha ibarabara ry'igihugu inimero 7 Bujumbura agenda hamwe n'ikiraro ca Kamesa ibikorwa byo kuyasanura ngo bigiye gutangura mu ndwi iza nkuko vyamenyeshejwe n'umuyobozi mukuru mu kigo kijejwe kubaka amabarabara murabikurikira murano makuru. Mu gisata c'inkino abarundi batandukanye bakiranye akanyamuneza umunonotsi w'umurundi kazi Francine Niyonsaba aherutse gutahukana imidari itandukanye mu mahiganwa atandukanye navyo nyene twabibateguriye. Mu gisata ca politike imigambwe yasahwanya Frodebu hamwe na Kodebu iragijyandadaye bariyamiriza ibitero biherutse kuba navyo nyene muraza kubikurikira murano makuru idonido ni mukanya sangwa ikazi. Dasubiye kubaha amahoro ano makuru tuyahere mu gisata c'inyubako. Ubushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu bwatanze ikiringo c'indwi zibiri ico kiringo bwise ikikigongwe ku bantu batakurikije ingingo yo kubomora inyubako zitubahirije amategeko mu gisagara ca Bujumbura. Biri mu itangazo ubwo bushikiranganje bwasohoye kuri uyu wa gatatu. Muri iryo tangazo basaba ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura kuzofata ingingo zikomeye kubatazoba baribomorera inyuma y'ico kiringo. Ico kiringo congewe mu gihe hari abamaze kucibwa ihadabu kubera batubahirije ingingo yo kwibomorera. Ibikorwa vyo gusanura ibarabara ry'igihugu nimero 7 Bujumbura agenda hamwe n'ikiraro ca Kamesa ngo bigiye gutangura kuwa mbere w'indwi buca dutangura. Bivugwa n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu kijejwe ivy'amabarabara Regisi mpawe nayo avuga kandi ko hagiye kubakwa amabarabara abiri, rimwe rica ku Mutangano irindi mu Kibenga mu ntumbero yo korosha uruja n'uruza mu gisagara ca Bujumbura. Tumukurikire. Ibikoresho byarashitse tugiye gutangura mu ntango y'indwi bikorwa bizoba byatanguye. Rero hajya naho hasidutse tugiye kuhakora birasaba imyiteguro itari mike, birasaba ko mubanza mukagira ivyigwa bikeyi hanyuma rero tugaca twegeranya n'ibikoresho. Ubu rero turabona yuko inzira byamaze gutora inzira nziza kwa mbere ibikorwa biratangura. Ibikorwa birashobora kumara hafi amezi 5 bitanguye. Turizeye yuko atangorane bigize mu nzira mu mezi 5 bizoba byaheze. Twebwe ico turiko turategekanya nuko ubwa mbere dushiramwo ho amabarabara ya makontournema ya kino gisagara kugira ngo ntiribe ibarabara rimwe nk'akaroro nk'iri barabara rya RN3 ni rimwe ryonyine rikushika hariya mu Kanyosha rizana amamodoka ashobora gucamwo. Turiko turategekanya yuko mu minsi iza ibarabara rica kuri Avenue du Large jobandanya rironja ikiyaga ca Tanganyika gushika hariya mu ruziba aho bita kuri Kanshinwa, byoshobora kugabanya izo modoka tubona ari nyinshi mu barabara cyane mu masaha y'akazi hajya mu gatondo kuva saa moya gushika saa 2:30 canke hajya ku mugoroba abantu batanguye gutaha kuva saa 11 gushika hafi saa 2 z'ijoro. Hariho n'indi barabara dutegekanya riri ma projet dufise riva hariya kuri kuri rond-point w'abantu rica hariya ku Mutangano rigaserukira ku Mutanga Sud. Turiko turarondera financement kugira ngo turabe ko naryo nyene ryoza ryuhira kugira ngo ayo mamuteyaje agabanuke. Aho hantu mwisanzu hazahari dusaba abanyagihugu igihe iyo projet nitwatangura kwishira mu ngiro baze bamenye yuko bisa mbere botangura kuhavanuka. Mu gisata c'inkino umunonotsi Francine Niyonsaba aherutse gutahukana imidari itandukanye mu mahiganwa ya Diamond League
yakiranywe iteka n'abarundi batandukanye kuri uyu wa gatatu. Uwo munonotsi amenyesha ko ubushimwe aherutse gutahukana bwatumye igihugu cy'u Burundi kimenyekana mu makungu. Bamwe mu bari baje kumutegera barashimishwa n'intambwe ageze ko mu guserukira Uburundi mu makungu. Ino nkuru tuyibaze Jean-Marie Vianney Gendakumana. Uwo n'umunezero warangwa ku kibuga mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye, aho abanyagisagara bari basidukanye niyonka kuza kwakirana iteka umunonotsi Francine Niyonsaba aherutse gutahukana imidari itandukanye mu mahiganwa yo kwiruka aherutse kubera mu bihugu bitandukanye. Umwe mu banyagihugu bari baje kwakira uwo munonotsi avuga ko ashimishwa n'intambwe uwo munonotsi w'umurundi kazi yageze ko mu guserukira Burundi mu nkino mpuzamakungu. Ibi yaheruka kubikorerwa mu mwaka wa 2018 asubire kandi imyaka 3 kubandanya teriteka igihugu, kandi amahiganwa yakoze n'amahiganwa atoroshe n'amahiganwa birebire. Umunonotsi Francine Niyonsaba avuga ko amahiganwa yahoramwo yatumye Burundi bumenyekana mu makungu, agashimira n'abantu bose baje kumwakirana iteka. Ndagiho cyane nimugisha kubona nakiriwe n'abantu batandukanye, n'umunezero ntafise uko nogaragaza kuko intsinzi yiwanje nayibonye mwo ibintu byinshi. Narabonye abarundi batwenga bose, yaba bari ngaha mu Burundi, abari mu mahanga, bose baragiye intsinzi yanje. Ivyo bikantera intege, ndumva yuko nakoze bidasanzwe, nanje ubu ndavuga yuko ntasanzwe kwisi. Abandi yashimira nabamubaye hafi na cyane abamenyereza bamufashije kwitegurira ayo mahiganwa. Shimire abantu bose banshigikiye, banteye intege. Shimire abakoci bambaye hafi batandukanye, yaba ngaha mu Burundi no mu gihugu ca Kenya ho nashoboye kwimenyereza. Bose twanditse amateka hamwe, bose aho bari bararyohewe, naye ndaryohewe. Ndabashimiye mwese mwaje kunyakira, ibintu binyeretse umunezero munyeretse. Nibaza yuko ugiye kubandanya untera intege, nkazoshobora kubandanya nitwara neza, aho novuga yuko nozogerwa cyane no mu mwaka uza, ngarutse fise igikombe nk'iki muri championnat du monde izobera mu gihugu ca Etats-Unis, nkasubira kwakirwana iteka, nkashobora guha umunezero abarundi. Muri ayo mahiganwa yahoramwo umunonotsi Francine Niyonsaba hari ayabereye mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yahiganywe ku metero 5000. Izo metero kandi akaba yarazirutse no mu bihugu vy'Ubudagi n'Ubusuwise. Mu gihugu c'Ubufaransa yahiganywe ku metero zirenga gato 3200, hose akaba yatahukanye ikibanza ca mbere. Irindi higanwa ryabereye mu gihugu ca Croatia ku metero 2000 ryatumye Niyonsaba aba umunonotsi wa mbere kw'isi amaze kwiruka izo metero mu mwanya ungana n'iminota 5 n'amasegonda 21. Mu gisata ca politike, Jean Bosco Ndayikengurukiye, umunyapolitike yahoze ari mu buhungiro, yaratashe kuri uyu wa kabiri. Umunyapolitike avuga ko yafashe ingingo yo gutahuka kugira afatanye n'abandi igikorwa cyo kubaka igihugu. Inyuma y'imyaka 7 ari hanze y'igihugu, Jean Bosco Ndayikengurukiye amenyesha ko aje kubandanya igikorwa cya politike. Tumukurikire. Umwe mu banyepolitike b'abarundi nakurikiye ibibazo bya politike kuva 1993, nagomba kubibutsa yuko atari ubwa mbere mpunguka. Mu mwaka wa 2003 igihe haraheze urugamba igihe turi ku rugamba, twaratahutse inyuma y'amasezerano y'Arusha n'amasezerano y'uguhagarika intambara. Tumaze imyaka 10 naho atariho turi, nubwo ntobyita ngo twari mu buhungiro, twari ku rugamba. Hanyuma mu mwaka wa 2015 naho kubera impamvu nyene za politike zijanye nuko abantu batumva kumwe ingene amasezerano yashizwe mu ngiro, na cyane ikiringo ca gatatu cyanya kwigendera Petero Nkurunziza, naho hasubiye guhunga hamwe nabo turi kumwe mu ihuriro ry'igihugu gishinze guharanira demokrasi mu Burundi, anere mu mfunyafunyo. Twashimye yuko twoza kwifatanya n'izindi nguvu za politiki mu gihugu
kugira duteze imbere igihugu muri politike mu by'imibano n'ibindi. Rero uguhunguka ukugaruka byatuvuyemo uko twavyumvisemwo twebwe nyene turavye imvugo ihumuriza y'abategetsi b'igihugu cy'u Burundi, turavye ingene umutekano ugenda uriyongera, turavye mbere na cyane cyane ingene igihugu kiho kiragaruka mu nzira no kwita mu gifaransa ya normalisation yuko ibintu bisubira mu buryo. Icyo nico cyatumye dufata ingingo yo guhunguka. Uno munsi yo turavye icyo tugomba gushaka muri politike kuneza y'abanyagihugu, turavuga tuti urugamba rwa politike ni ukurukorera mu gihugu hagati hamwe n'abandi. Uyu munsi tugiye gukora politike mu buryo bw'uko amasezerano yashitse ko yokurikizwa, mu buryo bw'uko hugururwa kinota espace démocratique mu gifaransa, mu buryo bw'uko hubahirizwa agateka kazina muntu, hanyuma tugatera intege ivyiyumviro n'ibikorwa vyiza bikorwa n'ubutegetsi buhari, hanyuma tukiyamiriza ibitagenda neza. Nibaza yuko kumenyana no kutamenyana muri politike akaco nk'abanyepolitike ntacyo bisiguye twizera tungira ngo tuhanuye gusumba abo kumva, kubera abatari bake tuzinanye ntibihumuriza, kubera iyo witwarwa n'umugambwe wavuye ku muhari twari twarashinze, mpumurizwa n'ibikorwa byiza bakoze, kubera ko ni politike irahinduka. Nta na kimwe kisigura ibitero byabaye mu bice bimwe bimwe by'igihugu, bivugwa n'urongoye umugambwe Sahwanya Frodebu. Pierre Claver Nahimana asaba abakoze ivyo bitero guhagarika ako kabi, agahamagarira leta kubandanya ibiganiro kugira bituma abantu baronka bavugira ikibabakiye. Kurikira Pierre Claver Nahimana. Rero ivyo bigwanisho vy'iterabwoba biragoye yuko wovuga ngo hariho ibintu vyerekeye politike ndiko ndasaba, biragoye cyane gose kuko nta muntu yokumviriza, ndetse mbere nkumbure n'ababuza babo bobo bagufashe, urumva byogorana cyane gose kugira ubasigurire yuko hari imvo za politike zagutumye ukora ivyo bintu. Ivyo bitero rero bimeze gutyo ni ngombwa mugambwe Sahwanya Frodebu tuvyiyamirize nkuko twama tubikora, ko noneho mugambwe Sahwanya Frodebu ntwemera na gatoyi yuko naho ufise ibyo usaba muri politike ubicisha mu bintu vy'amaraso. Leta nayo cane ico tuyisaba, leta nijejwe umutekano w'abanyagihugu n'igihugu, nibakore ibishoboka vyose kugira ngo bakingire abanyagihugu n'igihugu. Ikindi twosaba leta nuko yobandanya yugurura imiryango, igakora ibishoboka byose kugira baba ari hanze baba ari mu gihugu, ibugurure amarembo, ibugurure imyango, bose bemere kuja muri iyo nzira yo kuganira na leta bidaciye mu nguvu. N'umugambwe Kodebu iragigandadaye uratera ivyatsi ivyo bitero biheruka. Kefa Nibizi awurongoye asaba abarongoye igihugu kugwiza inguvu mu gukingira abanyagihugu. Tumukurikire. Iragigandadaye bwa mbere turatera ivyatsi bene ivyo bitero usanga bihitana abene igihugu batekanye, mbere baba bari mu bikorwa vyabo vya misi yose. Dufatira ngaho dusaba abakora bene ivyo bitero yuko bobihagarika, ko atakindi bizana kiretse kuzana amaganya mu bene gihugu n'amaganya mu gihugu cose. Ubugambwe Kodebu uranasaba leta yuko yogwiza inguvu zo gucungera abene gihugu, ukanaraba neza yuko abagize amakomite ajeje umutekano w'uko bose bariko bakora neza, kugira ngo kumbura ishobora gufata ingingo zose zotuma abenegihugu bafatana mu ndo, bashira hamwe mu guhagararira amahoro n'umutekano. N'ubushikiriza manza rero bukuru bw'igihugu buriyamiriza ivyo bitero biherutse kuba ku bwa Silvestre Nyandwi, ivyakozwe ngo n'ivyaha vy'iterabwoba hamwe n'ivyo guhohotera kiremwa muntu. Mu kiganiro yahaye abanyamakuru abamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu,
umushikirizamanza mukuru yavuze ko abari ku isonga ry'akagwi gakora ivyo bitero ari nka Alexis Nduhije, François Nyamoya hamwe na Marguerite Barankitse n'abandi. No kuri iyo nkuru rero duciye turangiriza ko amakuru twari twabateguriye. Dushimire mwese mwateza abiri, eka dushimire na bagenzi bacu bo mu ruganda rwo kumenyesha amakuru badufashije kuyegeranya. Ibiganiro vya televiziyo Isanganiro birabandanya.